kandi shetani ukacumumbira kandi ukavuga ngo nivyo, ngo iyaba yankunda ngo nakayamukoreye ibi, ngo jawe ntarabinkorera, ngo iyaba yankunda ngo iyi ngwara ngo ayiba yararangiye, ngo iyaba yankunda. Shetani nuko akubwira ngo iyaba yagukunda ngo uba warubatse nk'abandi. Gezaho gukoreshwa na telekomande ya Satani. Kaze bakunzi mwese, abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu, jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Nagomba ndagusabe kugira ngo ukironka iyi video uyirungikire umwe canke babiri canke n'abarenga canke muri groupe, uzoba ubaye inshuti y'Imana gusumba aho yoba inshuti y'ubutikiza. Bibiliya ivuga ngo uzi gukora iciza ntagikore ngo abari inshuti y'ubutikiza, mu yandi majambo ababaye igikoresho cya Shetani. Nico gituma natangujira ijambo ndakubarira ngo gezaho reka kuba telekomande ya Satani. Amajambo Shetani ariko arakongorera kandi rimwe na rimwe ukacuyashira mu ngiro, ariko suko Shetani ari wavuga gusa. Uwa mbere yatanguye kuvuga ni Imana. Yesu niwe yakuremye, Imana niyo yakuremye. Shetani nta kintu na kimwe yakoze ku buzima bwawe. Ngira inama canke wominyishu, niki ufise mu buzima bwawe woba warahawe na Satani. Hera kuma piesa agize ubuzima bwawe, uhereye kwinu gashika ku mushatsi, nikiye Satani yoba yaraguhaye. None ni kubera ikarika arakubarira ngo erega Imana ntigukunda, kandi Yesu niwe yakuremye, kandi Imana niyo yakuremye. Waremwe mu butatu bw'Imana, kandi Imana igufise ku mugambi, kandi ntiyataye umwanya, yaritanze mu gishingo cayo. Yarakuremye igushiraho, iguha ubwenge, iguha amaso, iguha ivyiyumviro, uraraba ukagenda ukabona ugakora ibintu byose n'amaboko. Nta kintu na kimwe Shetani arakora ku buzima bwawe. Mugabo uyu munsi Satani araza byose akabigwiza n'ubusa, akakubwira ngo Imana yawe ntigukunda, kandi Shetani ukacumumbira kandi ukavuga ngo nivyo, ngo iyaba yankunda ngo nakayamukoreye ibi, ngo jawe ntarabinkorera, ngo iyaba yankunda ngo iyi ngwara ngo ayiba yararangiye, ngo iyaba yankunda. Shetani nuko akubwira ngo iyaba yagukunda ngo uba warubatse nk'abandi, ngo iyaba yagukunda ngo ufise biriya na biriya na biriya na biriya na biriya. Oh, Yesu agufashe. Naho Satani akubwira ivyo, nta ciza na kimwe aragukorera. Nawe kimbarire, mbega niki kiyagukoreye, mbega niki kiyaguhaye, mbega hari amahoro yaguhaye, mbega yarakurinze mu buzima bwawe bwo kubaho. Ariko heraba Yesu yakwiyumviriye karakurema. Bibiliya irambwira ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana ingene yakuremye ikagushiraho, ikaguha ibyo byose bikugize. Haleluya, haleluya. Mbere si ibyo gusa, igatanga umwana wayo kubwayo kugira ngo agucungure. Si ibyo gusa, akakubikira ubugingo butazoshira. Si ibyo gusa, arakugwanira intambara n'izo utari bwamenye, akazitsindira mu ibanga. Haleluya. Ndashimye Imana, ndayidugira igicubahiro kubera ingwanira intambara nyinshi zigaherera mu ibanga zitaranashikira. Nagomba nkugire nawe, hari imitego myinshi yateguye. Subiza amaso inyuma, raba amasanganya menshi warenganye, abandi barapfura sigara. Subiza amaso inyuma, raba ingene uvuga kandi ugakanura kandi ukabona abandi bose batabifise. Wari ukwiye gushima Imana. Haleluya, 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 haleluya. Tsinda uwo mwansi, bwira Shetani ati ndaguhakaniye, ndamenye ko Yesu ankunda kandi afise kwibyiyumviro byiza, n'ibitari ibi azobinkorera. Umugambi wayo ku buzima bwawe ni mwiza. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Ndaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Yakazina kanje twashimira Imana Thierry. Ego shati. Ndanezerewe cyane no gushimira Imana ibyiza Imana yankoreye. Yesu nashimwe. Amen. Je narifise ingwara, narimaranye amezi arenga 10. Na ifunguye naribwa mu nda, ngira nkababara mu mugongo. Ariko naje kushika ino ntibyoroshe cyane, je kwamva imwaro. Hariho mu grande sere wanje arasengera ngaha, naramwiganiye akambara ati urazana kwe kaba gusengera. Ariko je kubera nari ifise intege nke, sinigera nibaza yuko bosengera nkakira, kuko abarongozi banje nababwiye abasengera yuko bikanga. Muri amezi 10 nakora ahantu, amaya yose bampemba kwari kwifuza gusa, nari muzu naheza ngungure. Hanyuma uje rero ariko cyo ndashika ngaha, shitse ngaha
ndabwira abo bantu nakora ati burya nagiye mu masengesho bashambwira ati reka tugurane amahera usubire wivuze, ariko naje nshaka ati Yesu usubira kwivuza tinarambiwe, ubu wiyengeye mu masengesho. Maze kuza hano mu masengesho ndashika mugande se wanje aranzana gahenda mushimira ku byiza yakoze, Imana izimuha umugisha. Amen. Amarashikana ngaha ndashika ngaha ndabwira umurongozi ndabwira nabo bikorana barasengera kwa mugangiye, hari gihe banyandikira imiti hayifata bikanga, ndatina ndagira no mu radio barampima basanga nta ngwara nimwe ngwaye, nibazo ko ngwaye amafyigo canke hari mu bunda wa harononekaye, basanga warakiza umeze neza, ubu umeze neza, urajya nta ngorane ugira, ubu ndafungura neza, urahema neza, ndashima gose. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo.